Gitondo mwami Imana turabahigwe kuko tugiye kumva amajambo yawe. Niko mwami nyagura ku ngoma Yohana ariho gizenga kwa Potima niho yahishuriwe avuga ngo hahigwa abumva n'amajambo yo kuvugishwa n'Imana ngo kandi hahigwa basoma. Igitondo turabahigwe ko tugiye kuyumva kandi turabahigwe ko tugiye kuyasoma mwami. Urakoze mwami Imana ku ijambo ryose ryegwa muri kino kibanza riza kugwa mu ivugiza tubisenze muri ryazina ryawe ryera. Amen. Murakoze. Imana ishimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Umwami ni mwiza pe. Haleluya. Umwami ni mwiza pe. Imana ishimwe. Ejo twaganira ijambo. Imana yaduhaye ijambo ivuga ngo Mose unugende winjire muri 2026 kuko ibyashaka kwica byose byamaze gupfa. Imana ishimwe. Kubatari ngaha ibyashaka kukwica ibitashaka ko winjira muri 2026 byose umwami yamaze kuvyica. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Abashaka kukwica, abashaka kudashikayo, abashaka kutinjira, abarozi, abapfumu, abasataniste, abamadi batanga imazi bitandukanye, ibyo bakoresha byose byamaze gupfa. Imana ihabwe icubahiro. Rero ko byamaze gupfa no kuvuga yuko muri 2026 tugiye kuba abahigwe. Imana ishimwe. Dusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 turaza guhera ku murongo wa 3 turashikana ku 10. Tugiye kuvuga abahigwe. Twashitseyo twese. Kimwe mu bintu nabonye gihimbara Imana cyakinezereza Imana niyibonye abana b'Imana bariko barazingurura Bibiliya bose bariko barasoma. Imana ishimwe. Nizera ko binezera Imana gose. Havuga ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Hahiriwe aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abatuntuye kuko aribo bazokwirugwa. Hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahiriwe abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Hahiriwe abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Hahiriwe ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahogwa okugororoka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzaba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabaremenaniriza ibi byose babampoye. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Ubu n'ubutumwa umwami Yesu yavuze igihe yari mu isi aje gucungura umwana w'umuntu atarashika ku gikorwa cyo kuja kumusaba kugira ngo aducungure. Yamaze imyaka 3 irenga ariko arigisha. Tubona usubiye inyuma gatoya amaze kubatizwa adugana na mpemu yera mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe n'umugwanizi ngo maze amaze kugaruka acagaruka yuzi ubushobozi bwa mpemu yera. Inyuma gatoya tuca tubona haruguru yaha gatoya ya Matayo mu gice cya 4 uri kurahereza tuca tubona ngo Yesu ari kuyigisha iby'ubwami bw'Imana hama kandi ngo ari kwarakiza abagwaye ngo ari kwaramugurura abamugaye mu buryo butandukanye. Imana ihabwe icubahiro. Mu nyuma yaho rero aca aduga umusozi. Amaze kuduga umusozi ngo acabona ishengero rije ari ryinshi rimukurikira ngo acaricara atangura kubigisha ababwira abahigwe mu bwami bw'Imana abaribo. Imana ishimwe. Haleluya. Aha yavuze ibintu 8 bigaragaza umuhigwe uwariwe. Jewe ndaza kuvuga ibintu 10 ariko ndashaka guhera ku ibintu 8 umwami Yesu yavuze. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Rero kenshi na kenshi twebwe kugira twita umuntu muhigwe turabira cyane cyane ku byafise uko uwo muntu ameze ibyo atunze niho cyane cyane tuzavuga ngo ujya muntu n'umuhigwe. Iyo tubonye uno munsi umuntu yuriye indege agiye i Dubai tuzavuga ngo ujya muntu n'umuhigwe. Iyo tubonye umuntu avuye muri Canada cyangwa muri Belgique ndavuga ngo ujya muntu yarahiriwe. Iyo tubonye umuntu yaguze imodoka cyangwa yubatse inzu ubwo nyene amaso yacu cyangwa ivyiyumviro vyacu bica bitubwira ngo ujya muntu arahiriwe.
iyo tubonye umuntu novuga ngo yarose akazi muri HCR canke akora muri OBR yambaye uniforme ya muri OBR canke yambaye uniforme yo muri banke, abantu bamwe baca bamwita umuhigwe, aca avuga ati uryarahiriwe. Iyo abantu cane abantu ba ruguru iyo babonye ku musozi kanaka hari umwana yahejeje ishuri, iyo hejeje nk'ishuri ry'ubuvuzi baca bavuga ngo umuryango wa nakurahiriwe kubera umwana wabo ahejeje amashuri y'ubuvuzi, ntibazosubira kugwara, naho bazogwara doca bavura. Abo bantu bagiye muri kategori yo kwitwa iki? Abahigwe. Abantu iyo babonye umuntu yagize mariage, abagenzi baca bamwita umuhigwe, baca batangwa bafate wowe sha urahiriwe, wowe uzohora utaha usanga bate madame yatetse, uzohora uvyuka mu gitondo usanga hari hakayi, wowe kiraciyemwo, wowe kiravuyemwo induru, ntuzosubira no kumesa, wowe urahiriwe. Uko niko novuga ngo umwami Yesu yaje asanga twebwe abantu mu isi bita umuntu muhigo bafatiye canke babonye ivyo afise. Ariko urashobora kuba ufise ivyo byose mugabo mu nyonga z'Imana canke imbere ya Yesu utari umuhigwe. Bibiliya ivuga ngo muri Zaburi 32 umurongo wa mbere, wahigwa abahariwe ivyaha vyabo ngo icyaha cyabo kikagira gute? Kigatwikirwa. Imana ishimwe. Abo rero Yesu yariko arita abahigwe. Aha ku murongo wa 3 atangura avuga abahigwe ba mbere abaribo, avuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Imana ishimwe. Abantu bazanye ubutumwa bwiza baje bavuga ngo canke babwira abantu ati harahiriwe aboro kuko ari bazogira gute? Ari bazoja mwijuru. Hama abantu baca babaho bifata goro, bambara goro, bagenda goro, kuko abo boro nibo bazogira gute? Nibo bazoja mu bwami bw'Imana. Ariko Yesu ntiyariko avuga aboro novuga ngo mu nyambaro canke mu mvugo canke mu bintu bitandukanye, ariko yariko avuga aboro mu mitima yabo. Muri Bibiliya afise ngaha yoyo ivuga ngo harahiriwe abumva ko bakenye mu buryo bw'impemu. Imana ishimwe. Aboro Yesu yariko aravuga, ababoro ariko aravuga si abantu bakenye, si abantu batafise amafaranga, si abantu badafise ibintu bigize gute, ariko avuga abantu banyotewe ijambo ry'Imana, abantu bafise inyota y'ijambo, n'abantu bama bifuza kuba ku birenge vya Yesu, n'abantu bama bumva yuko nta kindi kintu cobahaza atari ijambo ry'Imana. Aba rero Yesu niba ariko arita iki? Aboro mu mitima yabo, aboro mu mpemu. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya, haleluya. Aba bantu baboro mu mpemu barashobora kuba bafise ibintu byinshi, bashaka kuba bumva batunze, mugabo kuva ubwo butunzi ntibahagije. Bobo bama bumva imitima yabo ihuzagizwa yifuza Yesu, ihuzagizwa ishaka Imana, ihuzagizwa yifuza kuba mu nyonga z'Imana, ahuzagizwa yifuza kuza mu ishengero. Hahiriwe aboro mu mitima yabo. Imana ishimwe. Kuko ubwami bw'Imana ari iki? Ari ubwabo. Haleluya. Bibiliya iratwereka umugabo yitwa Dawidi. Dawidi yabaye umuntu atunze mu buryo budasanzwe. Dawidi kandi yari afise ubwenge, yari umunyenkomezi, yari afise igisirikare gikomeye, yari arongoye ihanga ry'Imana. Mugatubona ageze muri Zaburi ya 84 ku murongo wa 4 avuga ngo harahiriwe ngo abama mu ngoro y'Imana bagira gute? Bamuhimbaza, bamushima. Ngo harahiriwe abantu bafise inkomezi, ngo inkomezi zabo zihagaze muri we. Ngo abo bantu ngo barahiriwe ngo abantu bafise ngo mu mitima yabo amaranga y'Isiyoni, ngo iyo baciye mu mwonga w'amarira ngo bahindura ahantu h'amariba. Ku murongo w'10 acavuga ngo kuko kumara umunsi umwe mu nyubaka zawe ngo bindutira kuruta iyindi myaka 1000 ahandi. Uyu yari umuntu yari afise byose, mugakumva adafise Yesu, kumva atari ko rumva presence y'Imana ntacabereyeho. Yari umworo mu mutima wiwe. Aba bantu baboro mu mitima arashobora kuba atunze ariko nasiba mu nzu y'Imana.
Imana ishimwe. Aba bantu babora mu mutima bashobora kuba bafise ibintu byose ataco bahajije, mugabo ntibacegwa, ntibashika saa 4 kuko avuga ati ngiye guhimbaza Imana, nshaka kuza gutarika ibiganza Imana, kubera nuvuga ngo n'umworo mu mutima wiwe, impwemu yiwe iranyotewe Imana, impwemu yiwe ishaka Imana, ahuzagizwa yifuza kuba mu ngoro y'Imana kugira ngo atangurane n'abaririmbyi guhimbaza Imana. Umuntu atari umworo uzomubona ashika saa 4 kandi afise n'umuduga. Imana idufashe, Imana idufashe. Ijambo rirahari kugira ngo ridukize, kugira ngo riduhane, kandi kugira ngo rituvure. Aba bantu baboro mu mitima arashobora kuba afise ibintu byinshi, afise ibikorwa byinshi akora, mugabo aba bantu baboro ntibasiba mu bikorane. Aba bantu barashobora kuba bafite imyitwarariko myinshi y'ibikorwa Imana yabahaye y'ubuzi bakora, ariko bama bitwararika muri serire. Kubera iki? Imitima yabo bama bumva bashaka ijambo ry'Imana. Acavuga rero ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubw'abande, ari ubwabo. Yesu ntiyari kuvuga yuko bazoca baja mu ijuru gusa, ahubwo abantu baboro batangura kwenjoyinga ijuru bakiri mu isi. Aba bantu baboro batangura kugiranira ubucuti n'Imana bakiri hano ku isi, bakumva na bagenzi na mpwemu yera. Imana ishimwe. Mpwemu yera akababera umugenzi, akabavugisha, akabaganiriza muri byose. Acavuga abandi bantu ba kabiri, avuga ngo hahigwa abatuntuye kuko aribo bazokwirurwa. Aba bantu batuntuye bameze gute? Ni ba bandi imitima yabo irababaye kubera ibyaha biriko birakorerwa mu isi. Imitima yabo iratuntuye kubera ibyaha biri mu ishengero. Aba bantu n'abantu baguma imbere y'Imana baboroga, bifuza yuko ibyaha byova mu isi, bifuza ko ibyaha byova mu ishengero. Aba bantu bameze nka Yobu yamazinduka mu gitondo ngo yiyeza ku bw'abana biwe. Aba bantu bameze nka Yesu muri Yohana 17 ngo yama yiyeza ku bwacu kugira ngo natwe tube tugize gute? Twejejwe. Aba bantu ngo Bibiliya ivuga ngo bazokwirogwa. Aba bantu Imana izobirora kubera iki? Ububabaro bafise wo gusenga bihana, wo gusenga bagwanya ibintu bitandukanye bitahimbara Imana. Aba bantu ngo Imana izobirora. Abo bantu Bibiliya bita abahigwe. Aba gatatu, harahiriwe abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Harahiriwe abatekereza. Imana ishimwe. Harahiriwe abagize gute? Abatekereza. Aba n'abana aho bari bama bashaka yuko haba amahoro, bama bashaka yuko haba umwumvikano. Aba bantu batekereza niyo ubabwiye nabi ntibakwishura nabi. Aba bantu batekereza niyo batutse ntibagutuka. Aba bantu batekereza bama bifuza yuko abantu bose baganira mu mahoro, abantu bose babana mu mahoro. Guhora kwabo si intege nke, ahubwo n'abanyenkomezi mu mpwemu. Aba bantu batekereje nta kindi bifuza ko abantu bose baba nk'umuntu umwe. Imana ishimwe. Iyo bavumye baraguhezagira, iyo bavuze ntibakuvuga, iyo batutse ntibagutuka, ahubwo baragusengera. Harahiriwe abatekereza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Urahiriwe. Acavuga abandi, hahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Harahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Aba bantu bameze gute bafise inzara n'inyota byo kugororoka? Aba ni babandi bama bifuza kubaho bejejwe, bama bifuza kubaho batunganye. Aba bantu inyota yabo nukwiyambura icyaha gikunda kubizingirako. Aba bantu bama bifuza kugira ivyiyumviro nk'ivya Kristo. Aba bantu bama bifuza yuko iyo bavuze bamera nk'abavugishijwe, bama bashaka yuko imvugo yabo iba nk'imvugo ya Yesu. Aba bantu n'abahigwe. Imana ishimwe. Aba
bantu iyo bashitse mu nyonga z'Imana, iyo bashitse imbere y'Imana, ibintu vya mbere baririra si ivyo babuze, ibintu vya mbere baririra si ivyo bashaka, ariko ikintu ca mbere baririra bifuza guhinduka, bifuza gusa na Yesu, bifuza kwiyambura ivyaha bikunda kubizingirako. Aba bantu barahiriwe, aba bantu barahiriwe ngo kuko aribo bazogira gute, aribo bazohazwa. Imana ishimwe, hari isezerano ryo guhazwa. Imana ishimwe, shengero ry'Imana hari isezerano ryo guhazwa, hari isezerano ryo guhazwa. Yesu yaradusezeraniye ko azoduhaza. Iyo witwararitse umurimo w'Imana, ukitwararika igikorwa cy'Imana, igikorwa Yesu kimwe akora mu bugingo bwawe, ahaza umutima wawe, ukumva uraruhutse, ukumva uguwe neza. Arashobora kutaguha amafaranga kandi wari uyakeneye, arashobora kutaguha bya bindi byose wari ukeneye, ukumva nubwo atarabikora, nubwo atarabiguha, ikintu cya mbere acaguhereza, acaguhereza kumva ugize gute, kumva wuzuye amahoro, ukumva wuzuye umunezero. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Ndakwifurije guhazwa n'Umwami Yesu, ndakwifurije guhazwa n'ijambo ryiwe. Imana ishimwe. Hahiriwe abandi, hahiriwe abagira imbabazi, kuko ari bazogira gute, kuko ari bazozigirirwa. Abantu bagira imbabazi barahiriwe. Imana ishimwe. Abantu bagirirwa imbabazi barahiriwe. Abantu batahuye yuko Imana yabagiriye imbabazi, Imana yababariye nabo batari beza. Aba bantu nabo rero iyo bageze guharira biraborohera. Aba bantu bameze nka Stefane, aho bari kubamwicisha amabuye mutera amabuye, yahagaze avuga ngo Data ubabare ko bagize gute, kuko batazi ico bakora. Aba bantu biri bita ngo nabahigwe. Imana ishimwe, abantu bagira imbabazi bibiri bita abahigwe. Haleluya, haleluya. Aba bantu barahiriwe, aba bantu barahiriwe. Abandi b'abantu batahuye rya jambo rivuga ngo uwanka mwene data wundi niki, n'umwicanyi. Aba bantu bama bifuza kubana amahoro n'abantu bose, bama bifuza kubaho buzuye imbabazi z'Imana. Aba bantu rero ngo iyo bageze mu marushwa, iyo bageze mu bibazo bitandukanye, Umwami Yesu yihutira kubatabara, kuko yavuze ngo kuko aribo bazozigirirwa. Aca ashaka kubagirira imbabazi vyihuse. Imana ishimwe. Harahiriwe abandi, harahiriwe abafise imitima itanduye, kuko aribo bazogira gute, kuko aribo bazobona Imana. Abantu n'abantu bafise umutima wera, bafise umutima wejejwe. Aba bantu biri bisa bahigwe. Muri Bibiliya mu Ngoma za 2:16 umurongo w'9 havuga ngo inyonga z'Uhoraho ngo ziguma zinyurangana mu isi yose, zifise intumbero imwe yo kurondera umuntu afise umutima utunganye, kugira ngo zigire gute, kugira ngo zimugirire neza. Imana ishimwe. Inyonga z'Uhoraho uyu munsi ziriko ziragendagenda hano mu ishengero, ziriko ziranyurangana mu maranje, zifise intumbero imwe gusa yo kurondera umuntu afise umutima utunganye, kugira ngo zimugirire neza. Imana ishimwe. Inyonga z'Uhoraho uno munsi ziriko ziragendagenda kuri bata, ziriko ziragenda muri ville, zifise intumbero imwe gusa yo kurondera umuntu afise umutima utunganye, kugira ngo zimugirire neza. Inyonga z'Uhoraho zama ku kazi wanyu hajya ukorera, ziraba yuko udakora kubera sobuja hari, udakora kubera leta ikubona, ariko ziriko zirakurondera, zirakufise umutima utunganye, kugira ngo ziguhezagire, kugira ngo ziguhe promotion. Imana ishimwe. Inyonga z'Uhoraho zirafise amaguru. Haleluya. Kuko ntizogendagenda zidafise amaguru, ziriko ziragendagenda mu maramvya. Imana ishimwe. Zifise intumbero imwe, zifise mission imwe yo kurondera umuntu afise umutima utunganye, kugira ngo zimugirire neza. Mwijoro ziguma zigendagenda, nizagendagenda zikubone, nizagendagenda zikubone, kugira ngo zikugirire neza, kugira ngo ziguhezagire, kugira ngo ziguhe umugisha, kugira ngo zikwishura amasengesho yawe. Inyonga z'Uhoraho ziguma zinyurangana impande zose, muhiri wawe ziguma zinyurangana, zishaka gusa umuntu afise umutima atunganye, kugira ngo zimugirire neza. Harahiriwe ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Aba bantu barahiriwe, harahiriwe ababanguranya. Imana ishimwe. Aba n'abantu badashaka kubona abantu bariko baragwana,
abana abantu badashaka batifuza kubona abantu bariko barashwana baca baja hagati. Sinzi yuko abantu bakuriye ruguru bahora baduteranya ngo kozako wase gukozako ngo watinye. Abantu bajeje guteranya. Hari abantu bajeje guteranya u Rwanda n'u Burundi, bajeje guteranya u Rwanda na Kongo, hehe na hehe, Tanzania na Uganda n'ibindi bitandukanye na Kenya. Ariko harahiriwe ababanguranya. Abantu barahiriwe. Barahiriwe aba bantu n'abantu batifuza yuko mu mashengero haba amacakubiri, n'abantu batifuza yuko haba amacakubiri y'amoko, n'abantu batifuza yuko aho bariho, n'abantu bifuza aho bari hose ko harangwa n'amahoro n'umutekano. Ku kazi bifuza amahoro, muhira bifuza amahoro, aho babaye hose bifuza amahoro. Aba bantu Bibiliya bita abahigwe. Barahiriwe abantu babanguranya. 10 hahiriwe ni 18 hahiriwe abahamwa bahogo kugororoka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Aba n'abantu bahamwa bahogo kwizera. Imana ishimwe. Aba bantu barahiriwe. Hariho abantu usanga afise akazi ahantu kanaka, mugo umukoresha bakamubwira ngo utemeye ko turyamana karahera, kubera adashaka guhemukira umwami wiwe. Afuma avuga ati nemeye ko gahera hako nitandukanya n'umwami wanje. Imana ishimwe. Yemera guhamwa, yemera gutuzwa, ariko hako yiteranya n'umwami wiwe, hako acumura ku mwami wiwe. Uyu muntu arahiriwe. Aba ni babandi bakubitwa, bakijijwe, bagakubitwa n'abavyeyi kugira ngo babivemwo. Muhaba ngo nemera gukubitwa hako mpeba gusenga, akabanda yaza mu ngoro y'Imana gusenga, bakamuraza hanze kugira ngo abihebe, ariko agashishikara. Kubera iki? Avuga ati hako mpeba umwami Yesu, nemera kurara hanze. Uyu muntu birimwita umuhigwe. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Aba bantu ni ba Shadraka na ba Meshaki na Abednego. Bababwira ngo mutemeye gufukamira ikigirwamana, muratererwa mu itaniro ry'umuriro. Bakavuga ati twebwe natwe hako tugifukamira turemeye gupfa duhiye, mugabo ntidushobora gukora icyaha kingana gutyo. Aba bantu barahiriwe. Aba bantu ni ba Petero na ba Yohana, bakubitwa bagashirwa mu ibohero, bakababwira ngo ntimuze mwongere kuvuga muri iryo zina. Babarekura mu ibohero bagatangura kuvuga iryo zina bakiri imbere yabo. Aba bantu barahiriwe. Aba bantu barahiriwe. Imana ishimwe. Haleluya. Aba bantu barahiriwe. Iki 9 ngira nongereko. Harahiriwe abantu bakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Imana ishimwe. Ukoma amashi. Uyu muntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Bibiliya imwita umuhigwe. Imana ishimwe. Kuko iyo umuntu ari muri Kristo aba ari umuntu wo hejuru. Imana ishimwe. Aba afise ikintu isi idafise. Iyo umuntu ibintu byose ku isi bishinze imizi mu kuzimu, mu gihe wakiriye Kristo Yesu imizi yawe iva mu isi igashingwa mu ijuru. Haleluya. Uyu muntu yakiriye Kristo Yesu, izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uyu muntu yitwa umuhigwe. Nta muntu ahiriwe nk'uno muntu. Uyu muntu arahiriwe. Uyu muntu arahiriwe. Uyu muntu arahiriwe. Ni gute none utanezerewe kandi warakiriye Yesu? Ni gute utuzuye umunezero kandi warakiriye Kristo Yesu? Hari umuntu arindiriye kuzonezerwa ari uko arose visa, hari umuntu arindiriye kuzonezerwa ari uko arose amafaranga, ari uko arose ibintu bitandukanye, ariko ibyo byose nta munezero bitanga. Umuntu wenyine atanga umunezero, atanga amahoro ni Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Ni gute Paulo na Sila bari banezerewe, bari mu ibohero, bakubiswe, amaboko aboshwe, amaguru ari mu matane z'ibiti, ariko ngo bariko barahimbaza, bariko bararirimba. Yaramezagiye kandi azomezagira, azongera mezagire, kuko ari umugwaneza. Imana ishimwe. Ngo imbohe ziriko zirabumva, bari banezerewe.
Ni gute umuntu avuga ngo nabaye mwirinde, ngo naraye mwirinde, ngo kenshi, ngo nagize inzara, nakubiswe imoko kenshi, ngo natewe amabuye kenshi, ngo ndari inzara muri ibyo nambara, ngo imbeho iranyica, ngo ubwato bwasabiye ku inshuro 5, ariko yageze kwandika akavuga ngo ni munezerwe. Yari yarabonye umunezero, haleluya, udatangwa n'isi, ariko umunezero uva indani mu mutima. Uyu muntu yakiriye Kristo Yesu arahiriwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abantu bakiriye Yesu twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Imana ishimwe. Isi yiteze intambara ya gatatu y'isi yose, ariko twebwe ntabwo twiteze intambara ya gatatu y'isi yose, twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Haleluya. Abantu benshi biteze antikriste, mugatsi twebwe siwe twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Abantu benshi biteze umuhero w'isi, mugatwe ntitwiteze umuhero w'isi, twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Twebwe twiteze kugaruka, ngo tuzokumva inzamba y'akabanga ivuze, tuzoba tuduze. Nitwiteze ikimenyetso cya 666, twebwe twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Twebwe ntitwiteze kuzokirwa ku rubanza rw'iteka, oyaye, twiteze ku mwami Yesu azaza kudutora. Abamwizeye, abamwakiriye, nibyo twiteze. Bamwe biteze COVID-20, ariko twese twiteze kugaruka ku mwami Yesu, twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Twebwe sibyo twiteze kugaruka ku mwami Yesu, twiteze kugaruka ku mwami Yesu. Mbega witeze iki? Mbega witeze iki? Wewe witeze iki? Twiteze ukugaruka ku mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Urumuhigwe. Reka icicumi Yohana, mu byahishuriwe Yohana 11:13 aravuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru, ngo rivuga ngo uhereye ubu ngo agize gute, arahiriwe umuntu agira gute, apfira hehe, apfira mu mwami, ngo egome kugira ngo agire gute, aruhuke ubutame bwiwe. Umuntu azopfa apfiriye mu mwami, uwo muntu biriye mwita umuhigwe. Ndakwipfurije kuzopfa upfiriye mu mwami, ndakwipfurije kuzopfa upfiriye mu mwami, ndakwipfurije kuzopfa upfiriye mu mwami. Ibyahishuriwe Yohana 20:15 haca havuga ngo kandi umuntu wese ngo azoboneka izina ryiwe ngo ritanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo azotererwa hehe, ngo muri cya kiyaga kigize gute, caka umuriro. Imana irashimwe. Usomye ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 16 haratubwira abantu batatu, hatubwira inde nande, umutunzi nande, na Lazaro nande, na Aburahamu. Imana ishimwe, mumvirize neza. Abantu bahiriwe n'abantu amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu mutunzi Bibiliya ntivuga izina ryiwe. Kubera ko itavuga izina ryiwe, kubera ntiyari yarandikishije izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Lazaro umworo, izina ryiwe riguma rivugwa. Kubera iki? Yari yarandikishije izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe. Na Aburahamu riravugwa kubera ryari ryaranditswe. Aba bantu batwereka yuko inyuma y'urupfu umuntu ngena ashishikara kubaho. Usomye buno butumwa bwiza bwa Yohana 16 bwa Luka 16, Imana ishimwe, havuga ngo igihe cyarageze aba bagabo babiri barapfa. Sinzi ko bapfiriye umunsi umwe. Umutunzi arapfa, hama ngo aja mu muriro, hama ngo na Lazaro umukene arapfa, nawe nyine ajya gute, aja mu ijuru. Imana ishimwe. Uyu mutunzi ntiyagiye mu muriro kubera yaratunze, oyaye, ni kubera ubutunzi bwiwe ntiyabukoresheje mu ngoro y'Imana. Ubutunzi bwiwe yabukoresheje mu gusambana, mu kuboregwa, mu gukora ibi byinshi. Ibyo bica bituma ubwo butunzi bumutwara hehe, bumutwara mu muriro. Lazaro ntiyagiye mu ijuru kubera yarakenye, oyaye, ahubwo ni kubera no mu bukene bwiwe yagumye yubaha Imana. Ntiyibye kubera yarakenye ngo aronke icyo ushobora gufungura. Kubera ubukene burashaka kugutwara mu muriro.
kubera uno munsi hari abantu bariko baridandaza kubera ubukene. Imana idufashe. Aba bantu babiri baremwe n'Imana, mugabo hageze gupfa Imana yaje gutora uwandikishije izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Kuko hahigwa bapfa bagize gute? Bapfira mu mwami. Imana ishimwe. Mwumvirize rero ikintu gikomeye kandi gitangaje kandi giteye ubwoba. Uyu mutunzi ari mu muriro, yaguma arira, yaguma avuga, yaguma yidodomba, yaguma yibuka ibintu byinshi, abwira ngo yewe Aburahamu ndakwinginze urungike Lazaro aze azojoteze ima mu kanwa kandi kuko ndiko ndasha. Aburahamu akamubwira ngo yewe abari ino ntibashobora kuza hiyo, n'abari hiyo ntibashobora kuza ino. Wa mutunzi aramubwira ngo basi ndakwinginze umurungike asubire mu isi aje kubwira batuvukana, ndazi ibyo barimwo, ndazi ko base kwakira umwami Yesu. Aburahamu akamubwira ngo hariyo abavugishwa n'Imana bazobabarira, ngoya ngo nihagenda uvuye mu ijuru bazomumva. Ati nubwo hovuge n'uvuye mu ijuru nibatumvira bavugishwa n'Imana ntibizokunda. Imana ishimwe. Uyu mutunzi yaguma arenze indoro, muga Lazaro ntaho yigeze avuga kubera ko atavuze. Bibiliya ivuga ngo mu ijuru tuzoba mu mahoro na hehe no mu munezero. Uwo nta kintu tuzogira gute? Tuzosubira kwibuka ngo amajwi azoba agize gute? Azoba arangiye. Imana ishimwe. Ni gute woja mu ijuru nimbura umuvyeyi wasize abana, mbega wonezerwa uguma bibuka? Abapfuye bose bapfiriye mu mwami Yesu, ari papa wawe, ari mama wawe, ari wo muvukana, yarakwibagiye ntakikwibuka. Muga nimba ari mu muriro arakwibuka. Iri ni ijambo ry'Imana. Papa profete ntakitwibuka, kuko atwibutse ntiyoba mwije umunezero, kuko hariho benshi yambitse amakoti hano hantu tutazi iyo bageze bo mubabaza. Imana ishimwe. Lazaro yari yigamiye mu gitoza yiruhukiye, aruhutse imiruho yose yo mwisi. Imana idufashe. Mugabo mutunzi ngo yaguma yibuka abo bavukana, yaguma yibuka abo yagiye yivye, yaguma yibuka abo yagiye anovuga ngo asahuye ivyabo, yaguma yibuka ivyaha byabo bavukana, yaguma yibuka. No kuvuga mu yandi majambo yababaye kabiri. Umuriro waramubabaza akongera n'umutima ukababara, ariko aribuka abo yasize. Yibuka abana biwe ati none bano bana bazobaho gute? Yibuka none bariya nabo bizogenda gute? Erega nasize ntabarihiye amashuri bizogenda gute? Erega nasize nabubakiye bizogenda gute? Ariko uri mu ijoro yarakwibagiye. Nico gituma uri hano hano izina ryawe utararyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, izina ryawe hano ku isi ntaco rivuze. Uno munsi izina ryawe riranditse aho kora, riranditse mu gitabo ca leta, riranditse muri komine. None mbega izina ryawe riranditse mu gitabo cy'ubugingo? Imana ishimwe. Nizera ko umuntu wese ari hano hano atarakira umwami Yesu, nizera yuko uno munsi Imana iraguhaye akaryo, kuko nutamwakira urupfu rukaza utaramwakira uragowe. Uzoguma wibuka bya bindi byose uzoguma ubyibuka. Imana ishimwe. Harahiriwe abantu bapfira mu mwami. Ndangirize kuri kino kintu kimwe mu bintu bibaza Satani, no kubona umugororotsi apfira mu mwami. Ico kintu gituma Satani ababara, akaja mu kigandaro, akaja mu kiriyo, akarira, agasubira akarira, akavuga ngo arapfuye, atagiye kubarozi, atagiye gupfumura, arancitse, aticishije indasago, batamutumye inkoko yera n'ibitukura, arancitse, adasambanye, atibye ngo ndamumara amazi basi y'ibimpene hama ndamucishe aha hose kwibarabara no mu isoko ndamwandagaza. Arancitse, arancitse, adasubiye kuboregwa, adasubiye kunywa inzoga, arancitse by'ukuri.
arancitse adatwaye inda ngo namukoze isoni, arancitse. Ibyo bibabaza Satani. Abonye umugororotsi ataje agize gute, atahanye nta. Twunamika amaso dusenge, twunamika amaso dusenge. Ndagusaba wunamika amaso, kuko biyari kwiravuga abahigwe. Mbega nawe wumva uri muri abo bahigwe, wumva ibyo bavuze byose ubifise n'akanya keza kubwira Imana ati Imana, umutima wanje hari aho unciriye urubanza, ariko ndagushimiye yuko ukiri ku ntebe y'imbabazi. Uyu munsi twaririmbye indirimbo ivuga ngo Yesu ni mwiza pe. Ego mu uyu munsi Yesu ni mwiza. Uno munsi Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, mugabo inyuma y'urupfu Yesu si mwiza. Inyuma y'urupfu Yesu si mwiza. Inyuma y'amaherezo yawe upfuye udapfiriye mu mwami Yesu si mwiza. Azoba yicaye ku ntebe y'imanza. Unamika amaso yawe, nibyo nagusabye. Nabigusabye kugira ngo urimbure kwa ano majambo. Harahiriwe, harahiriwe, harahiriwe. Yesu niwe wenyine mutanga bugingo, niwe wenyine mutanga bugingo.